amiparemera yuko yatanze video ateba yego nawe ntemera ko yagiye muri competition mugo twabonye video yiwe nta kundi usanga kandi ntacu yashimye kubivuga ko usanga hase gutanga hiti ntawomenya Gina yaridoze yavuze ko content yatanze ngo yo bitari ku mwanya mugo akavuga ati kweki mwampamagaye muzi yuko content iri ku ibintu byo kwigira abastari tubihebe Jembo numenga ntande rufise ntiwiriguragira gute ntiwiguraza gutora billet yewaka ibintu nibinini nigeze guhamagara umukomedie ari celebre ngaha mu Burundi barava yibaza kigingi kandi atari we this siwe nuyundi mukomedien tumenyereye mu bintu vy'ama sketch kuko kigingi tumuzi mu bintu vy'ama stand up comedy na sketch akina yego aho ngiye muri sketch baca babura ivyo bafata n'ivyo barekaho ni bon nigeze kumabagana mubwira bwana ndafise mu diaspora afise inoti sinamubwiye n'ikintu na kimwe namwarike namubwira ati amakuru umeze neza nuno nkumwanya umbwiye tuvugane hariho idini fise shaka kuguha yego nitwa Rubambo namwandikiye 2020 na 2020 akakarusire kavugisha reka ndakavuge namwandikiye 2020 yesho 2020 yari umuntu yashaka kaza kuryosha ibiro vye muri mariage kandi yari yamusabwe n'umukobwa bakunda namubwira ati sheri nta n'inkwano nkeneye y'umuntu papa na mama bakunda nk'abasaze bampamagarire arampamagara ambwira ati mundonderere yego ndamurondera nka kunyitaba ndamutelefona nka kunsubiza ndamwandikira nka kunsubiza 2020 yego n'imbere y'Imana cemfe akakava akajaha kandi wicaye no Kwibuye agakomokomoka vakaje nyirugu yego urumvaga mon frère nyuma y'imyaka 2 yanyandikiye ambwira bon nkeka afise iPhone peut-être nyuma y'imyaka 2 yambwiye yanyandikiye ambwira ngo bite twobonana kubera warigeze kundondera byarangoye mon frère byakugoye imyaka 2 byakugoye imyaka 2 kwera no mu biginaci ndamubwira ati hasi hariho 1500 c'amadolari ubwo vyaranse nta kundi urumva haize imyaka 2 ucugwiza ucubibona ubwo urumva watevye yaririye imyane no munsi asiga nefu nakambwira ngo nta diriri hari nanje ati si n'umukomisiyone biga vyari vyiva Yo, me people, it's your boy, Atronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsodo Meat Shines. OG, Muhanza. Urarizi ariko ndarizi abantu bariko baradukurikirana cameraman namanure barabe intebe yicaye ku Muhanza ariko ndakubaza ikintu kimwe abantu muri Akiwacu abantu muri Akiwacu vraiment boss bo muri Akiwacu kwanza ni wowe boss entre temps abantu boss wa Akiwacu vraiment ibazibuye nicareko turi herivuge vraiment ehevuga Umuhanza Kwibuye ningora none bro naki wacu kandi shaki wacu duca tuja mu bintu vy'imico nakaranga cyane no kwicara kwicara byo kwicara ku bintu vy'ibihari twicara nk'abashinga naye mbere uzikijya kintu bavuga ngo vyagira numva bavuga ngo vyagira bibaza ngo havyagira abandi havyagira abashinga naye kubera bafise ivyo bagira gute bafise iyo bashinga intahe bafise ivyo bavyagiza ivyo bavyagiza ntubimbaza aba numva bavuga ngo gusundarara ngaho asundarara imihimbiri kubera ibise by'isundarara bantuzeye bamwe bavuza bamwe bakoma amashi bariya bavuza babita bahimbiri bavuza bage barafise akazi kadasanzwe muhungu kubera hariho twe twize lettre hari ibikorwa umwami yakora ivyo bikorwa entre parenthèses byasaba yuko abafise abantu munsi y'intuzeya baguma bamutera intege baguma bavuga ati ganza sabwa bamutera intege bamuha effort urabona we nk'uburi kurakonjika zira effort kwisa kuvuza indirimbo mu kibafre kugira ngo urabona ko hani Bujumbura urabona ngahe Bujumbura yego umushinga ntaye bandanya urabona ngahe Bujumbura haro system nkamwe bwe ubu content creator ubu aba content creator nkamwebwe udu content creator haro system usanga uba muri chambre salon canke chambrette yewe udashaka ko bisarisha kugira ngo urabona ko
aba ari umurongo w'amazu amazu mu rupangu rumwe hari igihe uba uryamye undi aba yiryamye bati Adonis ibintu wewe wirigwamwo umenye ko Imana ikubona kenshi urumva muri ya kibanza ca ganza sago bakuma amashimu sigitanda mwebwe nange muca muvuza amapiano buja piano ya Satbi mbe kandi nawe uri mu promote ba Satbi ninde yabikubwiye vyanditse iyo robo ufise kuri iyo microphone ubona yanditse ko Satbi oya ntiyanditse ko Satbi mugabo warakoreye Satbi wewe koresha umwanya Landry Lindira wewe koresha umwanya Landry habura za kutubwira ivyo mwapfuye Landry abandi ni bande oya Biggie ntiyamukoreye oya Biggie ntiyashatse kubijamo umva Satbi akiza muri game akizamwe niwe muntu wa mbere muri no game ya industry ya 257 ya developse ico no kwita ubu promoter urabizi mugabo yego kandi nawe urimwo oya jewe ubu mu journaliste muze ubu mu journaliste mugabo waciye mu buki naciye mu buyotibere ariko Satbi nk'ikino igira iki nzoyimuha ntuzoga kate agaki aka kantu ka Satbi kuko Satbi abantu bose yaramuye turabazi abantu bose yagize aba promoteur aba yagize aba journaliste mwese turabazi yabasohoje amakamera oya yabigishije basi ukuntu ba creatinga ama content kwicara ku mabuye kwicara kwibuye kwanje nuko akiwacu media ubashe media yitwa akiwacu ati tuje mu mico nakaranga kugira ngo mvyagarare ubwo nturi umushinga ntahe muze ndavyagiye umushinga ntahe urazi carica abantu bahora bumva umushinga ntahe umushinga ntahe n'umuntu afise hayishinga iyo ntahe nayo umva intahe abari ntahe kandi nahe yumviza mu buryo bwinshi ashaka kuba intahe ngendanwa irashaka no kuba intahe wahawe n'abandi bashinga nahe kubera yuko ushobora gukubita umuntu mu mutwe iyo ntahe ukavuga ngo uragiriwe n'amakosa imwe uzorebe umuntu yubatse bacavuga ngo imwe bface yakwita prince mushindi naye urabona nk'ubu bavuze ngo muri sense zibiri intahe iyo umusore arongoye baravuga ati burarose uzoza uradepoza intahe arongoye hama bakavuga ngo iyo ku mutumba bakwize bakavuga ati uzoza urumviza ibibazo vy'abana bariya bashaka kuvuga ati wewe boss wa Akiwacu Media kuva no munsi uhawe intahe yo gukubita mu gahanga intagondwa ziri kuno mutumba intagondwa za Madrid warabonye ukuntu yavuze ntuzeye hariya nyuma y'akanuze y'Akagera yavuze ngo abantu bose ngo bafise Madrid nta juru bazobona kubata kumenyereye Rubambo no mu journaliste wi radio Black FM twinjire muri industry cyane muri entertainment naho hari ibintu bimaze iminsi biriko birasirikira bya bamwe mu bagenzi bawe bamwe baba journaliste abandi babaririmbyi urumva muri entertainment mwese hari irebe competition iheruka gutegura umu journaliste ya Mipro yaravuze ati je barankoresheje ibintu byose ariko ku munota wa nyuma wa proclamation bambwira ngo sindimwa kubera ko natevye gutanga video aho tutibagiye na ba Mokenzi uri kurara Mokenzi we yavuze mona wade we yavuze yuko ngo atigeze ayijambo mugo twabonye video yiwe ngo ntiyigeze ayijambo wabonye neri nataravuga ati naraguhanuye bino bintu bireke ntiyo wumva reka ndakubwire kino kintu twana kivuze ko cyane gose mugo reka tukigarukeko abantu yo kwatwumviza bamenye bino bintu bwana competition award runaka iyo yateguwe nyeneyo abafise target ndabeshe kandi ijana kwijana target ya mari visibility yego sivyo none na cyane ki yari baye ku ncuro yayo ya mbere Landry promoter Ami Pro Bajina Bamona n'abandi benshi baridoze ko video zabo zatanze ku mwanya wa nyuma iko yavyumva baridoze ko zatanze ku mwanya wa nyuma kandi ivyo byavuyemwo ko batabaye selected naho bari bagize gute bari batsinze Amipro avuga yuko yari imbere Amipro yari imbere rega yari yatsinze mugabo
iyo award iteguwe barifixa ama critères yego ama critères ndavyite gute mu kirundi ibintu ngenderwako imfatiro ibintu ngenderwako yego uzana video ku mwanya inyuma y'imisi n'ibindi bikina bitandukanye ariko aho gakosa kamwe narakurikiranye live yabo bagiranye na Fulgence narayikurikiranye tuze tureka kurenganya abantu amiparemera yuko yatanze video ateba yego nawe ntemera ko yagiye muri competition mugo twabonye video yiwe nta kundi kandi ntacu yashimye kubivuga ko usanga yase gutanga hiti ntawomenya Jina yari idoze yavuze ko content yatanze ngo iyo bitari ku mwanya mugo akavuga ati kweki mwampamagaye muzi yuko content iri ku mwanya sindakubesha je ngasinca kure ibintu byo kwigira abastari tubihebe ibintu byo kwandikira saa moyo ukishura service tubihebe reka ndaguhakaruka hafi bigashana muvuge mwizina nigeze guhamagara umukomedi ari celebre ngaha mu Burundi barava yibaza kigingi kandi atari we this siwe n'uyundi mukomedien tumenyereye mu bintu vy'ama sketch kuko kigingi tumuzi mu bintu vy'ama stand up comedy na sketch akina yego aho ngiye muri sketch baca babura ivyo bafata n'ivyo barekaho ni bon nigeze kumubagana mubwira bwana ndafise mu diaspora afise inoti sinamubwiye n'ikintu na kimwe namwari kinambwira ati amakuru umeze neza nuno nk'umwanya umbwiye tuvugane hariho idini mfise shaka kuguha yego nitwa Rubambo namwandikiye 2020 na 2020 akavugisha reka ndakavuge namwandikiye 2020 yesho 2020 yari umuntu yashaka kaza kuryosha ibiro vye muri mariage kandi yari yamusabwe n'umukobwa bakunda namubwira ati sheri nta n'inkwano nkeneye y'umuntu papa na mama bakunda nk'abasaze bampamagarire arampamagara ambwira ati bundonderere yego ndamurondera nka kunyitaba ndamutelefona nka kunsubiza ndamwandikira nka kunsubiza 2020 yego n'imbere y'Imana cemfe akakava akaja ha kandi wicaye no Kwibuye agakomokomo kava akaje nyirugu yego urumvaga mon frère nyuma y'imyaka 2 yanyandikiye ambwira bon nkeka afise iPhone peut-être nyuma y'imyaka 2 ambwiye yanyandikiye ambwira ngo bite twobonana kubera warigeze kundondera byarangora mon frère byakugoye imyaka 2 byakugoye imyaka 2 kwera no mu biginaje namubwira ati hasi hariho $5,000 c'amadolari ubwo vyaranse nta kundi urumva haize imyaka 2 ucugwiza ucubibona ubwo urumva watevye yaririye imyane no munsi asiga nefuna akambwira ngo nta diriri hari nanje ati sinumukomisiyone biga byari vyivanzemwo byamutse bibonetse nzogira gute nzokubarira canke warashavuye kubera yuko ntaje canke nakwishuye ku mwanya sinashavuye kuko ntibikene ko nambwira ko nashavuye kubera ati n'isoni yego tugarukiye twako turavuga twariko turavuga kuri ibi bintu by'ababest arende sha muri etaze ni sha ndagahungu k'akanyamerika biko yavyumva nivyo vyibi bisa nibi nyene bateba gutanga video bavuze ati itariki imwe kwezi kwa mbere tuzogira gute tuzotanga video sinicariye nk'uko unyi umuntu ari ku mashika nejo bundi nivyo bita ama TDR terme de référence yego utazi kwije nibaraba ukukunzwe nibaraba nuko wishuye nibaraba nuko wishuye nibaraba yuko uri imbere nukuri bankweje aterume yakakajwe reka ndayihoze ubwo baramuguha kandi uratekereza yego mugabo ro twigarukira Fanny Lavine ubu nawe urafise ijambo nganda ghosting nubwo numva nshaka kujima ivoka Fanny Lavine ntiyamerita ijya ntunzega award même si nabandi bari batoye bakana bambere mu bwo kubera amakite batari bakwije bakabahagarika Fanny Lavine kugatwika nk'umujournaliste ntiyayimerita ikibazo ni ubivuze muri sanse bakwiye na bamwe bakuramwo canke bamaze barimwo canke batarimwo kuko kumamagara vyo nyene babonye kayimerita voilà bon aho abo yatsinze rero bajya abandi batarimwo ndishura muri etape zibiri barimwo bose babahamagaye kubera ko babona yuko ivyo bintu babimerita sivyo sasa icatumye babakuramwo kandi n'icatumye abafana bitorera bakaraba ati Amipro turashobora kumugira uwa mbere yamaze kurenga Fanny Lavine bisigura yuko ntiyari mu rwego rwabo
ariko bamaze kuvamwa bari basigaye rega barakoze ro kuvamwo kugira ngo Fani Avina asigara niki rega ati reka nakubwira ingumbirira kumvyeyi atagapfuye ntagakira mugo ntibapfuye kandi mumva siningumba ariko zijya mugabo mu gihe critère za irebe company mu gihe critère zavuga yuko uwatevye acaba exclus d'office mu gihe irebe yabivuze ntibikeneye ko tunaburana ikibazo abakwije amakritère barose amachance barariye ku ngumba ikibazo hano cabaye rero nta uri kuratahura neza bavuga ati kuki mwabonye ko twatanze ama video dutevye mukemera mukadusaba n'ayandi ya postinga mukanadutumira kuri finale yuko twoza muri kijya kibanza muzi yuko mwadukuyemo erega yukuntu bimeze nk'ubu dufate wewe uri mwarimu uri kuratanga amanota y'indero uri kuratanga n'amanota y'amakuru ubonye ko Rubamba atatsinze yatsinze amakuru mugabo indero yanse kuko indero yanse urabizi ko biba bipfuye wocu mubwira ngo Ruba Ojango mbarumenga ngo naho woshaka manza nico ko jengo ndakugurira isambu bayita ni burete tani burete urumva nyaruka izo burete nani uriko avyumva woco bavuga ngo Rubamba Jembo numenga ntande rufise ntuwo kwirwaza gutama zanyo burete banze ufungure woco bavuga ngo urumva egeza nga Rubambo Jembo numenga ntande rufise ntiwiriguragira gute ntiwiguraza gutora bilete yewakaye ibintu n'ibinini nanga igihumbi imwe igihumbi zitatu bibiri ugurura ndayiki muhe eko avyumva boce bavuga ngo shoyo mu Kirundi nta muntu avuga ariko arafungura turi ku rugamba turazivuga no rugamba udasanzwe wo guteza imbere entertainment niwa mavuga ngo ndakora nicaye ndajya basi ngo ndiko nicaye uzokwica byinshi ngado reka tubere mu rugamba turya apeti Rubambo ingano kimaze umunsi wose ndashonje sivyo ego kandi tutabivuze ngo mana ivuganja ntabyumva wocu uvuga ngo Rubambo hamwe mungu barakwishura uri kuri huta nyako nashaka kujya ugasani kose Kanariya ngonje nitonze siko sindamwizo ntara uraza kumana station nema uri kuvuga ngo Rubambo mwongera yindi ce wigi wocu uvuga ngo Rubambo wewe ntande rufise ntuze kuza kugira gutora bilete yego pa konte bari kukaza gutora kugira ngo bigwisoma imbere y'abandi bose bayo bakoze kuparticipa gutanga ama video aho kibazana ukintu hazi ko gitiye do sexual yabakoze ko no bavyore babibona kweke batahetse gupostinga zirya video kuko kureka kuzaho n'ibintu bisanzwe niko batahetse gupostinga zirya video zabo inyisho nayo nyene iroroshe bareke gupostinga gute kandi bashaka visibility kandi ari edition yabo ya mbere niko acumi ico kintu baba gupostinga gute kandi bashaka yuko bagira visibility kandi ari edition yabo ya mbere bibatekane barakoreshejwe kandi nabibaze gusenya zirya miliyoni 3 bari kuzibaha nabonyene ntawari kubika inyuma kandi baza barababwiye ko ari envelope baza muri finale none bikaca birangira yabarondera ku telefone mukuza muri competition none no mukuza muri finale bari bazi ko ari envelope huko ntibari bazi yuko bari exactement kandi wibuke award yose amaze guca ngaha iwacu turamaze kubona platform show award n'izindi bari bwatanga envelope oyo bwabo ni photo ya envelope baravuga yuko mugaba bayitanga barayerekana usanga babasheke barayerekana inbox iyo check bayerekana inbox ngo batanze 3 million 3 million muri bagya français bose barage ntaco zobafasha nta numwe wari kwitsinda wese arashobora kumufasha ikibazo rero ahantu kiri ni mbega mu mwaka uza nibayitegura eske abantu bazokwemera kuyitabira mu gihe babonye vyabaye bwa mbere ahubwo bazoyitabira baratse ahubwo nyimba ugasemba karanyumvira yakwite kuri 5 million bacabona kama kitera ubuho hari ubusazi
Umugabo uzavuga ati nibambwira ati gende dushaka ifoto ivideo uri mu magendera ubahingendera zimwe zabasa bina badrama miliyoni 5 bikoreye ibisi iragoye muhungu miliyoni 5 urazibona ngaho hasi zya 3 ukayanga ukagoma twarumana ngo watevye gutanga video iyo haza kuba Rubambo sha none kumengo none yamipira ibintu by'ama video byamye mukurikirana amavideo mukurikirana uyatse yaratevye kuyitanga ku mwanya kandi niki kigemintu tazogira gute tutazokwibagira relation zuno musi zose je dis bien hafi 90 nka 80 gutyo uremenya nanje uko zose ubu zibana umwe afite icya profita kuri mugenzi we undi afite icya profita kuri mugenzi we ya nivyo biriko bituma naye ama divorce aba menshi kuko ubuza wumva umujene mwakuranye ukazawumva nta kazafise ntaki ukazawumva ico profita kuri umukobwa canke ico naguprofita ko ndi umuhungu nk'akarorero gishobora kuba ikintu ca grave kuri wewe canke ca grave kuri jewe biravana nko mu nk'akarorero Rubambo ndakunda madrede yawe ukumva umukobwa uramubwiye ati nshaka ko tubana mugo wankundiye iki nkungwa madrede umunsi wayakwiye kazoca kwanga ico nico kibazo gikomeye cyane gose reka twibananize kuri iconyi c'ubutunzi wanashaka nico washatse ko tuza ko cyane gose brother uno munsi sindakubesha inoti irikira $, ivyungu euro ubavuze ivyunguka bavuze ibintu vyunguka turumva no inoti ntuje nakuri ni nzege ni inzege ngo nuri muru ntabyo bamenya sha turi kuri akiwa izina inzege hama uzitanze n'umuzege uwo muhanzi hama igikorwa n'ukuzegeza ukura vyumva uno munsi relation nyinshi sindakubesha mon frère relation nyinshi kandi nawe werega sindakuzi uri siko ndakuzi je nitwa umwana w'imihanda numuna izi noti zose ziri muri akiwacu aho usanga ari inyuma yaho hariho nk'umuntu w'imyaka 99 nimba hari nibaza yuko ugenda ukunamira nimba rimwe na rimwe wibagiye ukavuga mami agaca kugira ngo sinakubwiye ko kizira kumamagara mami mamagara shu Ngacangira kino kibazo rero abangu no munsi wakundanye umuhungu imyaka 30 no musakune n'umwana no muvye w'imyaka 70 yaba yubatse canka tubatse uko no munsi urazi ko na couple uno munsi umuvye w'imyaka 60 70 w'umugabo canke w'umugore yubatse mu rugo urazi ko ashobora kuba afise couple nawe hanze ne ahandi uza wumva bakubwiye ukabona nk'umukobwa afise telefone imbere ya sheri wiwe umusheri wiwe yashavuka zo bamubwiye batekana ngo reka rishura sheri wiwe babibwiye sheri wiwe tekana kashura sheri wiwe uko kana ana bagi batipa ba memere bagatipa ba memere mon frère bavuga ibintu vyamaho ku munsi uzorabe neza ngo sheri wa afise sheri wiwe wowe ngo uraryamye bamubwiye bye bye good night nanakubwiye bonne nuit ayikwishuye ejo ayikwishuje bonjour kandi yagumye ku murongo bamaze ati kwiki wagumye ku murongo nari naryamye igikuru cyarantwaye nuko nkunda none ako sheri reka kumvuga mutwe kwera uko no munsi inkundu ziri sponsorize urashobora kuba ufise umukobwa urashobora kuba gukunda si zose urashobora kuba ufise umukobwa gukunda w'imyaka 30-25 ugasanga waravyakiriye canke ntavyuzi wambara impuzo zivuye ku muvye runaka ku sponsor sponsorship ugasanga ngo hetora ngo 50 ugasanga wama mwirohero canke wama muri arena wemeza abantu ngurakunze kuba ko umukobwa mukundana gutwarayo mugabo utazi noti yo kumenya ngo antwara mu noti zande ugasanga derrière haro nk'ikivye kabisa kivuga ati wewe kajya content creator I don't care nzora ndagwase nkani mire zogaka nwikiye gendo kwa tugacuvye sasa rero kuri kandi ugasanga nawe aragukunda ubona nshaka mukazona abana tugwita urukundo none ndiko ndaza rega ikintu abantu badataro no musi nikihe bwana Adronis uno munsi nka twese turashonje uraze nakwereka nk'akarorero kugira ngo uyibone nta bagenzi bawe ofisi b'abahungu bafite imyaka 30 batararongora benshi kandi bakunze
kuko kutarongora no kutagira amahera ntikibuza kugira gute ntibibuza gukunda mugo bikubuza iki bikubuza kuvyo kubwira umuntu ngo kutanamvugisha Wahabu wari mu biki aho utambwiye good night utambwiye bonnet we wongoza ivyo bintu nkande hari sponsor ni miwa mfise uziyuka cyane sindakubesha bwana Adronis sindakubesha mu rukundo udashaka gusponsoriza umukobwa mukundana comoka bisigura yuko umuntu atagira amafaranga atampamvu yo kuja mu rukundo bige bintu vyuko urukundo rutega amafaranga rutaryoha bige bintu sukubesha sukubesha ndagwa akarorero uri en couple cyane sawa yari bwa fête anniversaire yego wari bwagende utamuhaye na kado basi canke na nuzana cake yoca kwica ofete tubifata nk'ibintu vya grave mubwo n'ibintu tubifata ibintu bisanzwe mubwo si ibintu bisanzwe kuko abakobwa uko ungana kose urashobora kuba muza musanzwe udafite n'ibihumbi 100 kuri konti mugabo umukobwa agaprefera ko umugura ikintu c'amafaranga 100 amafaranga 100 mugabo akibone kivuye hehe mu mufuki wawe wanashaka reka nakwibire ndaka nagwete mwanyaje hafi muhira je ndazi mama abwira papa kashaho igitenge papa akamubwira ngo nta mafaranga mfise genda ukigure mu mafaranga yanje mutama akamubwira ngo none kubera gutuca ukizanira ndagishaka amafaranga yanje mugabo ugenda ukizani mbone ko ari ugize gute ukizana alors relation yose bivanye n'amafaranga umuhungu abafise umukobwa bakini tuya dukiya mugabo abone ko tugize gute tukuvuyemwo yego Jean effort nimwe baca bavuga ngo abakobwa ntibakunda baramenyerezwa uragitaye cyo kintu yego umukobwa ntigira akunda n'umunsi wa rimwe aramenyerezwa kuko dans moment l'autre umukobwa arabona uwundi muhungu akamuhama ide abati uyu nawe ni nyina cyangwa avuga ati uyu nawe niya kuko umukobwa arashaka gukuna avuga ati Kadonisi kambaye nsanziza Karubambo nako kwereka afise amadede meza akabura shwa akavuga ata yaba Donisi yaba Rubambo niko avyo mugoni twibagize ko umuhungu nawe ashaka gukunda umukobwa asha apana bine binasanzwe akamukunda pe bikarangira muri sheri ko ikiwanciye inyuma umunga akabwiza umukobwa ukura akamubwira ati ndaca gukunda nzopfa ndagukunda ivyabaye vyibagire kandi nta biri no ku mutima atani biriyo pe kuko umukobwa umuhungu ari hose araba provoquer si bose jewe sindimu nurimwe uri sûr ese konzi kabahungu bose baciye kwa bakobwa kenshi bahindukira we nturahindukira ega sima kubaye provoquer ngucu uherayo sima kubaye provoquer ngucu uherayo abahungu bose naturellement bose baraba provoquer kandi vyoroshe numara ko kunena umukobwa yonze urazi ako kantu ka bose mu kirundi bakita gute ngo ni insigarira natanya urazi ko ushobora kugahanirwa aha ni ntatanya oya abahungu bose muzima busanzwe bose baraba provoke mugo ntibagenda bose ntibagenda kayombekeye kuko turabizi umuhungu naho uri kumwe n'umushiri wawe urashagura n'umukobwa ukamera nko cugatira kudeye azona shira barakugarukanye mombari nangaye urumva yakubaza ambwira ati ibintu bisanzwe sheni ni normal ati neye ko ata nimero ziwe ntwaye peut-être aravyibushe aronze mugabo rimwe na rimwe ati naye ko ndaburya mu vyibuho kabije mugabo rimwe na rimwe ubu kompaye n'uwo muri aragira amaduti mugabo rega kandi uramaze kubona kije kintu bavuga wewe wari bwakone umukobwa mukundana nawe ufatira message n'umuhungu wari wese atume gusaba yamubwiye ati ntibishoboka ntabimufatana urazi rero oya yabanze umbwire bazirindire kugira ndayega ngomba ndakwishure impamvu ngomba ndakwishure n'icyo kibazo duhanura banzurindire duhanura n'abandi bajene bazi ivyo barimo telefone y'umukunzi wawe y'umu girlfriend wawe uzuyibone nkakura kubera ko hari gihe wifuza kumenya ukuri ugasanga uko kuri kurakubabaje ibihe byawe byose uzigaje rero urayiraba uko uzufu ako rero ntushobora kuyiraba wiyakiriye byamaze kuba ntushobora kwiyakira mugabo ngo ngaruke iyo ni marque de confidence ni marque ya confidence uyirabira iki gusa iyo wawe ntiyashaka kuyirabura umugenzi wanje yarameze nkuko
yimariye atazi modo passe ya sheri wiwe umunsi umwe ntiyarazi ko afise ikibazo co cabige biboro vyo mu mutwe bavyita gute ibitandara n'ibitandara intandara hama biramufata mu ijoro mais normal ko ashobora kuba afise telefone nshasha peut-être nimero y'umugabo we yari irimo ko ari bavugana direct mugiye amabuke na sebuka itarimwo brother urazi kuja gufata agatoke ka sheri wawe akatira amaguru n'amaboko uza gukoresha kuri fingerprint kugira uje kwigimira mama wiwe niyo bagenzi uko avyumva nigishobora kubika imyetso nyaco ciza cyo kudayishanya telefone wowe ico ariko utandukanye abo bari bamaze gushinga urwabo bari babana none okay none muri relation none ni gute upreva kuja muri relation ni gute upreva kuja muri relation wibeshesha reka dukoresha ante parenthèse wikinisha ni gute utegura kuja muri relation uzi ko giye gufakinga bon voilà bica bigaruka ahandi nyene ni woyija muri sérieux cyangwa muri sérieuse ukasima ibizoberayo vyose mu gihuzi yuko da sponsoriza wa muntu wewe ushaka kumenya ibintu vyiwe vyose nyene abantu bose urasharegana no kutamusponsoriza kubera yuko utabuzi ivyo umusponsoriza ahabwo dogire yo kumusponsoriza udashaka kuyafekta ngana naguye nk'akarorero none nitwe turavuga ku vy'abahungu bagira ibintu bini ku myaka mike cyangwa nyinshi ntumbaze n'ibindi bindi uremenya nanje ko hari abahungu muri relation bagira chance yo gukundwa nabo batari bahuje cyangwa nabo batari batigeza gukunda ego ukaza wumva umuji agumira ngo najewe sinaho urukuntu n'umwana yanyemeye ukaza umukobwa ahubwiye ati naje sinaho urukuntu akakaji kanyemeye ngo sinayenzi yuko yoba ari nasingo ibibazo mu munsi bamubaza bikaba bituna ahantu bavuga ngo none adroni none bera canke Krista canke Kezi urankunda koko Adoni sinamaze kwa nivyo vyawe genda utekanije ndagukunda cyangwa kaza wumva Kezi bera nabandi batandukanye namazina twitije akubwiye ngo none Adroni tutabishanye urankunda uvuga ati juse kumaze ico kibazo ndakubwira tuzoshwana nzona bivamo cyo dushwana kata nivyo wovamo udata uri impamvu kandi umukunda udashobora kwakira impamvu umukobwa umukunda pe cyangwa umukobwa agukunda amachense aragwa ku bantu petete akundira gacube n'ibindi akunda kubera umufana ariko dupfa gukinisha ibintu icyo ushaka kuba gitegura kiri muto brother urabona nk'abahungu b'imyaka 25 usanga ari kasoka n'umugore w'imyaka 50 bro na muhungu no mu myaka 25 babita bashuga mami ego ntacu twitije iryo jambo naho narikunda na muntu w'imyaka 25 aprepara kugera n'umuntu azohisha musi y'ikoti handi mugiye gusenga umubwira ati buragenda ndaje bikora vyumva kuko nka ko mugira canke wasubira muri vacances wasiga umuhungu mu nzu wubatse basiga bagwa ama message y'ivyo asigaramwo ukiyakira uvuga ngo nari yakiriye aho naho mudashwanye mugu ukavuga ngo naravyakiriye ndabimenyereye motive ngo akora akazi kiwe neza wanashaka benshi muri abo bavanga bakora akazi kabo neza uzosanga bahorera muri bizu naho nyene umutipe yabanje kwirekeza ku icupa kuko umuntu yanyoye ntaragisa cyo kimwe umuntu atanyoye bikora vyumva ugasanga umuhungu ari riside ntashaka kubwira umuntu bagena nango joteme mugo kwa kuya kubisa icupa fresh abafisa amakeya y'ibisatsi yona kwije mukabo kandi ikibazo gica kiza ngaha sawa turi mu kiganiro urumva mugo ikibazo gica kiza ngaha Chemvugiramo nta nakimwe tumwe turabivuga uzogene kubiraba biko avyumaga ga mon frère mugo kazogica kiza ngaha none koko twemere avi ubuzima bwacu bwose uje kubana n'umuntu akusi imyaka 25 kuko consequence ni nyinshi hazogera igihe za noti wanashaka uzironke yashaka uri ukuntu mukwepa bro kireye ibintu byose bigushavuza nawe avyakira we ati sheri nta nakimwe nagukunze uko unamubwiye ati sheri tuvuge je simvyara ati burya kajya kana kambene kajya nyene nta kimwe tujya tukarere unamubwiye ati sheri ati burya je ndakubwiye n'ikindi kintu naguhishije ndanuka akubwiye ati sheri uko nuka kose ati je nzokugwa inyuma urasha tunuke matemi diswa
ahubwo nzona kwiyogereza nzozana nyimba bahanze ati nzozana imiti yo hanze ndagucucagire mugabo relation iroshe kujamwo brother kuyivamwo so difficult. I tell you, very very difficult. Tumara ikiganiro oji zezera abafana nabo babaririyeko bagenzi jina indushe kwe yo bari bicaye gibe naye nicayeko. Anyway, kandi bashimiye cyane gose, was amazing, was a really amazing sharing together these vibes. Shimiye kandi Akiwacu Media abantu miye nanavuye ko ndabakunda sana. Mugere like share na comment kugira ngo muronka ama notification bigana byinshi n'itandukanye by'abagabo. Baremerewe na ntuze abaramerewe na ntuze na video kweli. None muze ubu rero uje mwebwe mwari hasi wakwesha dokomo. Oya kirazira. Oya tuvugisha ukuri nizere yuko Akiwacu Media Oya turi muri video nizere yuko Akiwacu Media iri mu ma media nibaza nka 10 ya mbere mu Burundi ishobora kubitanga anakora wanashaka video ya kwari anakora video nziza mugo yigeze kubakora video zande za dokomo ijoro gihiza ni uritanga.